hanyuma rero tumaze iminsi turonka abakozi b'Imana bavuye hanze kenshi batumva ururimi rwacu rw'ikirundi. Mwarabonye umwongere wa mbere yavuye muri Kongo yatubwiye ati gihe yinjira hano bwa mbere avuze ati natasha atana kimwe numvise. None rero ni byiza kuko umuntu yaje hano agende yumvise ingaburo y'Imana. Twagira tubaze hano ko hari umuntu atumva ururimi rw'ikirundi ashira utoki hejuru turabe abaza kumufasha bicari iruhande yewe bamufasha. Umuntu atumva ururimi rw'ikirundi twese turagumva hariya inyuma riyo sawa uri ruhande yiwe yumva yumva Igiswahili sabwe yumva Igiswahili gusa sawa baze uwuzigoro maze kumuja iruhande amusobanurire aze gutaha atahanye ijambo ry'Imana. Turi kumwe hano imbere turafise umukozi w'Imana umupastori avuye muri Kongo turaze gusaba mwarimu Pierre amuja iruhande aze kumusobanurira. Hanyuma rero turahaye kaze rero Pastor Alex ashike hano atubwire ico Imana mutumanye. Hanyuma rero twitare dutekereje twakira amajambo y'Imana. Kaze. Ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema, ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu niwe mutabazi. Haleluya. Yesu niwe mutabazi. Mu bigoye Yesu niwe mutabazi. Mahoro Yesu niwe mutabazi. Mungorane Yesu niwe mutabazi. Umurango Yesu niwe mutabazi. No mwijoro Yesu niwe mutabazi. Mukabona rero imbo mutabazi Yesu, Yesu niwe tukabona rero uruzi ndashobora kwa uririmbe anderimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Haleluya. Murakoze. None rero kaduhana ikaze ku ijambo ry'Imana. Abafise Bibiliya muzakire mu biganza, hanyuma rero muce muzingurura muri iki cete Paulo yandikiye Abaroma igice c'8 duhere kuri uyu murongo wa 31.
Icete Paulo yandikiye abaroma igice c'8 dusome duhereye ku murongo wa 31 turagenda tugeze ku wa 39 dusomeho ijambo ry'Imana. Ni hafi mu isezerano rishani mu byete, ni hafi uvuye mu byakozwe n'intumwa ushikira mu gitabo mu cete c'abaroma. Dusome twumve ko twahabonye umutwe w'amajambo uvuga ngo iki? Uruki? Haleluya! Ndabipfurije kuganzwa n'urukundo rw'Imana. Amen. Dusome ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega n'Imana kandi ari batsindanishiriza? Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye, ibibiruta yarazutse, ari buryo bw'Imana kandi aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, n'ibyago, n'uguhamwa, n'inzara, n'ukwambara ubusa, n'ukuba mwirinde, canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ibyo byose turushishaho kunesha kubw'uwadukunze, kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho rwoba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo, canke ikindi caremwe cyose, atagishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya! Yesu ashimwe. N'aya majambo y'Imana dusomye, kandi n'iri jambo ritwereka ko shengero kwiye guhagarara neza, kuko atakiriho na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Iki cete dusomye ni igitabo ni cete Paulo yandikiye abaroma, ariko kandi irishengero ry'i Roma ntabwo ari Paulo yarishinze, kuko siwe yabanje kuribwira ubutumwa bwiza. Haleluya! Narimvuze nti iki cete c'abaroma ntabwo ari Paulo, ni Paulo yacanditse acandikirira ishengero ry'i Roma, ariko ntabwo ari we yari yaribwiye ubutumwa bwiza. Oya, Paulo yari yatumwe kuvuga ubutumwa bwiza ku banyamahanga, kuzogeza hetuye isi yose, kuko baragabuye. Petero na bagenzi we batumwa kuvuga ubutumwa bwiza bahereye Yerusalemu, Yudaya, Samariya. Hanyuma Paulo nawe ageze igihe cyo guhamagarwa,
aba bayuda kuko banka kwiyanduza bari barakuriye mu migenzo y'ivyagezwe vya Mose, ariko babihinduye nk'ivy'igifarisayo. Baca rero babona ko batoja mu banyamahanga abo bita batakebwe, bagenzi babo bohava babangamira. Niko rero guca Imana ihamagara, igahamagara uyu Sawuli ikamuhindura izina ikamwita Pawulo, kugira ngo abe umuntu akomeye atinyuka, ativanga n'iyo migenzo, naho yari asanzwe nawe nyene ari mu bwoko bw'abayuda, mugabo bw'abaheburayo, mugabo we aza nk'uwahora ari nk'umupagani nyene, ashobora kwemeza abantu naho b'abayuda naho ubwo bwoko bw'abaheburayo ashobora kubemeza, naho rero boba abahambaye n'abami, na cane cane ubu bwami bw'abaroma bwari bukomeye, nta muntu ahinda agashitsi yoshoboye guhagarara ngo agire ico avuze imbere yabo, imbere y'abizi ivyagezwe canke imbere y'abaroma. Bari bafise intwaro y'umukazo, kuko ico bishimira nuko bari baranesheje izindi ntambara, ibindi bihugu bakabikuraho, bakaba aribo bari ku ngoma. Ntawe bemerera rero ko yogira ico avuze, ariko Imana ishiraho Pawulo. Uyu Pawulo murazi ko yari inkozi y'ikibi ikomeye. Harya rero iyo umuntu amaze kuba umuntu ashobora kuba umwicanyi, harya aba yararatse kabisa, ntiuhavugira ngo bari bisanzwe, yakinya kiba caraheze. Pawulo rero ahinduwe n'Imana, acaza rero umuntu arinda ashobora guhagarara agahangana n'abaroma. Mugabe iki gihe yacandika, ntiyacanditse ari Roma, oya, yari yagiye kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu. Hanyuma rero hariho abayuda bakijijwe. Igihe Yesu amaze gupfa akazuka, abo bayuda baciye bakanguka, baca rero barakizwa, bizera amajambo ya Yesu. Abo rero baciye baba abavuzi b'ubutumwa. Tubona bavuga ko umwe yoba ari Akwila, uwundi Prisikila, niyo mazina yabo, kandi abo bari umugore n'umugabo. Abo rero nibo baciye batinyuka kuvuga ubutumwa bwiza i Roma, kuko bari basanzwe baba mu gisagara. Abanyagisagara murazi ko murinda, abanyagisagara bararinda, kandi naho umuntu yoba yagarukiye hafi wogira ngo yaramaze universite canke universitaire kabisa, naho yoba yagarukiye hafi, kuko abanyagisagara amen, birakaba bityo ni sawa. None wewe wibaza abadayimoni bari mu gisagara badahuye n'umupantekote ahagaze neza, agira ngo hari ico yohanoba. Aba rero nibo baciye bavuga ubutumwa bwiza, uyu Akwila na Prisikila, baca rero babwira ubutumwa bwiza abaroma. Pawulo rero aca yumvise ko bakijijwe, aca rero nawe akoresha ikicete arandikira iryo shengero ry'i Roma, cane cane abari bari mu mugwi wo gusenga basengera mu nzu y'abo bantu ba Akwila na Prisikila, nibo yandikiye. Mugabo hari mu gisagara c'i Roma, kandi murumva ko byari bigoye. Aca rero abandikira aya majambo abibutsa iby'urukundo rw'Imana, ingene Imana yadukunze. Hanyuma rero aravuga ati hariho ibyo bibaza,
ntibagomba gupfa kwizera gusa, hari n'ibindi bibaza. Ariko Pawulo arababwira ati erega Imana ko bisanzwe ikaba iri mu ruhande rwacu, none ibyo mutinya ni biki? Uwo turwanya Imana nayo iri mu ruhande rwacu, yoba ari inde? Yesu ashimwe. Aca rero ahera ko rero aravuga ati ko bimeze bityo, ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Icambere rero yerekana kiri mu rukundo rw'Imana, aravuga ngo iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Hari umuntu yibaza ngo iyo umuntu akijijwe acakena ntazosubira kubaho, arafutana ntazosubira kuba mwiza. Ariko umviriza iri jambo Pawulo yavuze, aravuga ngo Imana yama iri mu ruhande rwacu, iyo niyo yaduhaye umwana wayo aza kudupfira, kandi adupfira twese, ntiyatoranije. None ko ibiri mu isi byuzuye mu isi no mu ijuru ari iby'Imana, yobura kubiduha gute? Yarinze iheba umwana wayo, mbega ibisigaye yobitwima ibivanye hehe? Ati mwizere ko byose ibyo yaremye ari byacu. Uko yatugaye umwana wayo, niko n'ibindi byose yabitugabiye biri mu masezerano. Umuntu wese azogenda byakira ku gihe gikwiye gishitse imbere y'uwo muntu. Haleluya, amen. Burya dufise kameremere katugora, karatugora kuko tugomba gutanguranwa, kuko Imana itabwiye umuntu igihe ciwe cyo guhezagirwa. Umuntu rero yamashamaje. Kameremere dufise yitwa mpa, nyarutsa mpa. Hanyuma rero kandi iyo nidutera gucumura. Wabona rero mwene so hari ico Imana imukoreye, ya ko yari ikwiye guhera kuri jewe, none nkugi bimuhereye iki? Umuntu yama yumva umenga niwe yotangurirwa ko kugirirwa neza, mbere yagomba ikamwongera nawe ukiri ngaha. Hanyuma rero kuri uwo muntu na wewe uca wumva umenga ntaho muhuriye, ntiwokwirigura mukunda. Satani akaguteranya nkaho umenga uwo muntu niwe yasahuye umugisha Imana yari ikwiye kuguha. Imana idufashe. Ariko ngo ko yaduhaye umwana wayo akaza kudupfira twese, izoburite kutugabirira byose muri we. Imana irafise ingene igenda ikora. Si ngombwa ngo ni impaye umuduga nuko nagira mvuge ngo ni yampa, kandi yarawumpaye. Ntiyawumpaye, ntimurabubona? Haleluya. Si ngombwa ngo nawe ikiguha uwo muduga. Yeka wewe yarawohava wiyumvira ngo nawe ngo iguha uwo muduga, kandi nayo igomba kuzoguha indege. Ngoni twasenga tuvuge ngo data wa twese ngo bibe nk'uko ugomba. Umukristo akwiye kuvuga atyo mu isengesho ryiwe ati bibe nk'uko ugomba Mana. Yesu ashimwe. Nico gituma
musorewe niwabona umusore mugenzi wawe aronse uburyo bwiza bwo kuronka imari agaca yironderera umufasha, ntuzuce umuva inyuma ngo ntacyo mugihuriyeko. Oya, nawe wejo gabuca uvuga ngo iyo ntavuga ejo, iyo mvuga uyu munsi, ejo umenga ngo ni kera, nawe uzoburamukiwe. Niwabona uwo mwiganye aronse akazi, nuco urotangura kurondera ibya hehe na hehe na hehe ngo ujya nawe ngo mbega gadata. Oya, vuga uti Mana ndazi ko ari wewe witwa Niyibitanga, ndabizi ko na jewe mvise umunsi wanje. Haleluya. Erega Yakobo yavuze ngo murasaba ariko ntimuhabwa ngo kuko mugomba kubyononera mu bibahimbara. Imana iraraba igasanga wohava ibyo yogukorera, wohava ubyanjanjwako, ikabanza ikarindira ngo ubanze uce ubwenge. Ubanze uce ubwenge. Mbega none umuntu amaze kurara inzara nk'iyinga, mbega yoba ameze nk'umuntu atarara inzara na rimwe? Hajya umuntu arara inzara uwo muha nk'akanoti k'ibihumbi 10, burya yogakoresha umunsi umwe. Mugabo utararara inzara umuntu agamuha ibihumbi 10, yovuga tumpaye make, wari ukwiye kongera ko ibindi 20 bikaba 30 bikandonkera ikiro c'inyama. Kuko muri we nimbaza amarushwa kuko ntacarabona. Mugabo wawundi amaziyinga yosumisha 2 kandi akabiharurira mpaka bisumye. Warabe ko iyo misi ngahe yovamwe kubera yakomejwe na bya bihe yarimwo. Imana itugirire neza. Natwebwe abakristo ni ukonye n'Imana idukorera kugira ngo iturere, idufashe kuzoshika kuri wa munsi waho Yesu azoza gushitsa rya sezerano yavuga ngo nzogaruka kubajana. Imana igendera tugirira neza buke uko jewe nkwiriye ngeze ku gihe, uko we ugeze ku gihe niko Imana ikora. Yesu nashimwe cyane. Paulo rero acabira abiremesha mwaba bantu, arongera aravuga ngo ninde azorega b'Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Imbabazi dufise ntabwo zavuye mu byagezwe, ntabwo ari zo twakiriye zizanye mu byagezwe bya Mose. Oya, dufise imbabazi zavuye ku Mana ubwayo, kandi izo mbabazi zarirengagije Abaheburayo, ubwoko bw'Imana, kuko Imana yabakoreye ibikomeye byinshi baranka kuyizera nk'uko igomba. Ikibanza kubareka itumbera ku banyamahanga, ariho haha yikoze mu nda igatanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Aha rero twebwe nk'ishengero, shaka ube uw'inzobe nyinshi, shaka ube uwirabura nka Gatimpoze. Gatimpoze murakazi? Gwaruka. Gatimpoze murazi carico? Ntaco bazobacira umugani abo bavyeyi banyu. Gomba ube kimuga, gomba ube ukomeye, gomba ube umuntu w'ubwenge bwinshi. Twese hari abandi biyumvi bavuga ngo Imana ngo abizi, ngo nibajya babatunzi ngo nibo Imana izi.
mu rundi ruhande womenga sibyo none, mu rundi ruhande womenga niko biri none. Aha abatunzi bahava baza kwinjira, none none tuvuge ko twashitse keye, wewe na jewe none ko twashitse keye, ariko abatunzi ntibaraza kandi bahava baza. Kubera iki? Baritonda, bararemereye, si ukuva kwirukanga. Ubundi yavuze abasenzi ngo si ugusenga ngo ahubwo n'ugusega. Iyo umuntu rero afise ibintu byinshi n'ibiro aba afise byinshi, ubundi yavuze ngo iyo umuntu ngo ari n'ikintu afise ngo basha bamwitande sa aca bamutama kwe. Numva mutama nawe se gupfa guhunyagura no kwitonda, kuko urumva ni mutama. Abo rero nubwo bigendera buke buke, nubwo umenga ntibihuta, abo Imana iguma ibasukako, ugasanga iguma ibasukako, ugasanga iguma ibasuka. Amarera abantu bati ibyo ari byo byose Imana ni yabajyanye. Amarero gwishitani nago rugaca rubikomeza ati wahora ugira ngo nibajya ati none bijya byose bimwe ko bivi kuzimu, ibindi nabyo bipfa mu butsurunyi, mugabe raba Imana iguma iba. Wewe aho wahereye woshaka ukareka bizoza, n'abajya batayisenga cyane mbona bizi. Ariko yeka erega ibikwiriye, ibyo dukwiriye, ibyo duharanira, ibyo tugomba, ibiri mu masezerano y'Imana, ibyatumye ducungura, si ibi bintu byo mu isi biriho uyu munsi ejo bikayonga. Oya, Imana yadushize aha ngo izira tugirira neza, iduha amakaruma yo kugira ngo tubandanye twikoreye umusaraba kuzogeza tuwujabukanye hakurya. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma uri umuhungu iguha umugabo, iguha umugore, uri umukobwa ikaguha umugabo, uri umunyeshuri ikaguha gutsinda amashure, hanyuma uri umubyeyi umugore cyangwa umugabo ikabaha kwibonera abakwe n'abakazana. Haleluya. Iyo ni iteka Imana igenda itera abantu bayo. Mugabo sico gihe siko gahembo kicatumye ucungurwa. Oya, niba ari inzara rero nuzuca ugira ngo noneho karabaye. Oya, Yesu yavuze ngo muze munezerwe ngo uko impera zanyu zizoba zibaye nyinshi hariya mw'ijuru. Ntawe wumve wirariye inzara ngo mugabo ngo impera ibyo wari kujya ngo wabihaye uwundi ngo mw'ijuru rero uzocuronka impera. Ariko rero akameremere nshobora kubidukundira ibyo. Mugabo ngo muri ibyo byose aha byadondaguye yavuze ngo mugabo ibyo byose twebwe ntitwobinesha, ariko ngo ikidufasha kubinesha nuwadukunze umukiza wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ubwo ngo niwe dufasha kubinesha. None rero Paulo acavuga ati nico gituma ntawoshobora kurega ninde azobatsindisha, mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Uyu rero niwe atuneshereza muri ibi bintu byose twabonye. Ndinde azodutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbega n'amarushwa, ni ibyago. Yewe ibyago kandi hajya n'amarushwa birakaze.
aha ntawe ushobora igihindi gihe Satani yaragombye kurega, afata umuherezi Yosuwa aramurega, aravuga ati uyu rero ewe marayika nawe uyu muntu muhagararaye aranduye, eheraba ntiyameshe, impuzu ziwe ziracafuye, eheraba n'ubuhoma buragaragara, ngo ubu bucafu. Mugabo kuko atawurega, atawoshobora kuturega, Imana yaraduhaye ibikwiye, ngo umumarayika w'Uhoraho aravuga ati itu Satani maramarira hiye. Mbega ahurinda ubivuga, nubona ko ari igishirira, kandi n'igishirira gicokorwa mu muriro nikirazima. Yesu nashimwe cyane. None wewe wumva izobura gute kutugabira ibyiza yateguriye abayizera. Ntitwavuze iri jambo ryo kuba Imana kuba mu ruhande rwacu. Abisirayeli igihe bava muri Egiputa, bari kumwe n'Imana, mugabo Farawo ntiyamenya ko bari kumwe n'Imana yabo. Bageze ku kiyaga, Farawo aje kubakurikira n'ingabo ziwe. Hanyuma rero abantu b'Abisirayeli bararaba, cababwira Mose ati heraba igitero kiraje, none tugira tugwe ngaha. Hanyuma rero Mose abwira Imana ati koko ngujya Farawo n'ingabo ziwe baraje. Ariko Imana ati Mose bwira abo bantu bahaguruke bafata inzira babandanye. Ngo uraca afata umumarayika yahora agendera imbere yabo ngo asubira inyuma. Haleluya, amen. Arabakingira, arabakingira. Inkingi y'igicu yahora iri imbere, nayo nyene ngo irahaguruka isubira inyuma, nayo nyene ihagarara hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli. Abisirayeli baca bagenda habona, mugabo Abanyegiputa basigara mu mwijima. Baragenda kugeza bambutse. Hanyuma rero niho tubona ko Miriyamu yaciye yuzura mpwemu atangura kuririmba. Yesu nashimwe cyane. Nawe w'Imana niyagukorera ibitangaza uzohora ugira ishimwe ry'akaririmbo sha. Erega burya Imana iri kwishuye ni byiza, n'abantu bakwiye kubimenya. Ko niwaguma wijiriwe kandi atari kusa, ntibazomenya ko yakwishuye. Ariko nezerwa bigaragare muri ibi bihe byacu dufise, abana bacu bagomba gusayangana. Ari kutudushuri yageza kukayimanita ati ya ewe umunsi mukuru rurangiza tawungiriye ntibishoboka. Urumva agomba bimenyekana, abantu bamenye ko yaronse agapapuro. Kandi rero bivuze nabi ntuvuge ko ari diplome. Yewe ntambu uzosubiramwe uwo munsi mukuru kuzohumugirira. Uvuge ko yahejeje amashure yaronse diplome, umureke rero yambare neza kandi amonye. Haleluya. Ni byiza. Abandi nabo ngo yajewe navutse igihe none anniversaire niyo nkeneye. Urumva rero twahava tubita imbaza amarushwa, ko araho ibyo byose abikubwira nawe hahi. Mugabo agashaka kubwira utekaye none nawe nungwe ibintu ngo bitwaye ngo kereke ngibyo nta ngorane. Je wundi mwana yambwiye ati none wewe uri umupasitori
ukabura n'inoti ya 20 yo kugendera ku mufuko kwe. None mubo twigana usanga basokorora amafaranga ukasanga bimeze neza kandi ariko wowe witwa pastor. Umva rero abana bacu ni hatari bigeze ahantu bimeze neza. Yesu nashimwe cyane. Aba bantu rero bari abantu b'Imana, Imana irabagwanira. Ija mu ruhande rwabo, abansi babo barababura kugeza naho bahinduka imivyimba, kandi Abisirayeli nabo barayibonera. Iyo mivyimba yabo y'abansi babo barababona. Nico gituma wanditse Zaburi yavuze ngo mbega bisanzwe Imana iri mu ruhande rwanje, ngo none umwansi yorwanya yobande. Hanyuma rero Yesaya nawe acarabivuga aha muri kwa Yesaya 50 menga niho tuzingurureho turabe twumve ingene uwo muntu yabihakanye ko atawogira icamugira, kuko Imana iri mu ruhande rwiwe. Yesaya igice ca 50 dusome duhereye ku murongo w'indwi, hanyuma rero tugeze ku murongo w'icenda. Haravuga ngo igitabo ca Yesaya igice ca 50 n'umurongo w'indwi, ariko umwami uhoraho arantabara, nico gituma ntateterwa, nico gituma ndinduka mu maso hanje hakamera nk'ibuye, kandi nzi yuko ntazomaramara. Uwumpa gutsinda ari hafi, none uwomburanya ninde? Ingo tuve hasi duhagararane, uwumburanya ninde? Naze tubangikane. Raba umwami uhoraho niwe azompagarika, none uwo nzindisha ninde? Erega bo bose bazosaza nk'impuzu, inyenzi zizobarya zigire gute? Zibamare. Wewe wotinya? Hariho abantu bageze iminsi batinya ngo abarozi bagwiriye mu ishengero, bagatinya. Bamwe bakavuga ati mbere no kusubira gukorera Imana nobireka kuko azonkura ku musozi. Haya mazarankurikirana iyo nicaye agacazi, kandi rero agomba nzana nyitsitako. None wewe impuzu ziwe dizankora wumva ntazogwa mu rusengero? Undi ati yankozeko, yewe naraye ntaryamye. None wumva aho iryo shengero wumva ntakwiye kurivamo? Abantu yemwe gaye, mugabo umviriza iri jambo ry'Imana. Mbega uwumburanya ari hehe? Erega uhoraho niwe mutabazi wanje, azontabara. Abo nabo nibagombe babe benshi, mugabo iherezo ngo bazoribwa n'iki? Mbega inyenzi n'urukoko rungana gute? Inyenzi n'agakoko gatoyi
mugabo umviriza ngo ko kwihanga umuntu w'umuntu ahambaye kakiyumvira kumurya. Ni ukuvuga ngo bazicwa n'intuntu. Yesu ashimwe. Bazokuroga ariko ntuzopfa, bazokurakuranwa. Umwe agenda kuba bumuhaye, uwundi agenda kuwundi nawe yari yarabumwatiye, ngo kugira ngo bikunde haze uhambaye abarusha bose kugeza uvuye ku isi. Ariko bazoza basanga wabyutse, barare batararyamye ku nzu yawe, bahare maso banaga agahanga bakubita agakomokomo badida imigere. Ariko bukeye baze babona ababyutse uruguruye. Haleluya. Ati Yesu ashimwe kandi ashimwe, icubahiro kibe ic'umwana uw'intama, dushime izina ryiwe. Yewe twari tuzi ko atazosubira. Mwumve ariko araririmba bati ibyo mu Burundi ntibikaze, reka tuje bufipa niho hari ibintu bikomeye. Nkazobona ujya mwana wiwe agiye kubaka mu kiganza hamze hamera ubwowe, none ko yagiye yubatse kandi nawe wanaze urutoki. Nahagiye nkazobona abonye n'iyikoroka Imana izingaye, ikugaya ni kare. Haleluya. Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu. Yesu nashimwe cyane. Nawe turwanya yemwe. Eka cyo buni navuze none ko ari wo mutahe baronse wo gucuruza ivyo, reka bacuruza ivyo. Undi nawe yavuze ngo nzocuruza gusenga. Apana gusenga. Muntu wese akoresha ingabire yaronse, kuko Bibiliya ivuga ngo uwo karabaye ugabitanya nashishikare, mugabo ngo wezwa nawe. Haleluya. Wewe shishikara wezwe. Amen. Shishikara wezwe, nta bindi. Ibyo bindi birekere mu isi n'iby'isi, ariko wewe iwacu ni mu ijuru. Amen. Mbegaga naho tworara turabatinya, none wabemereye ko babaho turamuruta. Imana ntiwunyiza kandi ntisinziye. None abo bantu barinda baroga Imana iri hehe? Abisirayeli Imana irababwira ngo genda murwanye abanyakanani bose mubirukane, kugira ngo kijya gihugu c'amata n'ubuki mukibemwe mwenyene. Mugabo Imana ikirongera irahindura, iravuga ngo oya, sinobareka ngo babirukane bose, kuko abantu banje ibikoko vyobamara. Kijya gihugu ni kinini, kibamwe n'ibikoko ibikoko vyobadukamwe bikabarya. Ngo ikigenda irirukana bake bake. Hanyuma rero ikindi gihe barabaza ati none Mana, none ni kuki waretse aba bantu kandi ari abansi bacu, watubwiye ngo baze bagende bose hamba bakaguma ngaha? Imana ishiravuga ati ntimuzi cabiteye atoya, ati mwaracumuye. Nawe ni waba waracumuye, shabuka agenda butagufashe ndakurahi. Ugira ngo umuroza azorarira amaso busa, uzogufata, kuko Imana ntiri mu ruhande rwawe. Imana idufashe. Imana ntiri mu ruhande rwawe. None ko tuzokwama dukorana gutya nyene ngo dutabarane? Oya. Hanyuma rero Imana
iravuga ngo ibi ko mwanjumuye ko nabaretse ngo aba bantu bababera amahwa agenda arabahanda. Urumva Imana irareka kugira ngo Abisirayeli baba bejejwe, baba abantu bavavanuye n'ibigirwamana n'ibyaha, babanze bahure n'ikibigisha. Nawe igituma wibaza ngo muricaranye n'umuntu agomba kukwica naho atariwe, mugabo hakaba iryo terabwoba kumva muri bo vize uruhagarara ngo arankuye ku musozi, kandi hari naho uwo munsi ataba yaje, bwa ukaguma umenga ari nyuma yawe niwabwo. Imana igihe yokureka ukimerererwa neza gusa, yewe gusenga ntiwogaruka. Kumbure wowe wahuruza gusega ariko ntiwogaruka kuko waronse ibikwiye byose. Imana rero ivuga ngo abo nkunda ndabakangira kandi nkabaramagura, ngo nico cerekana umwana yemegwa na se. Kubita guha uyu munsi ikazokurindiriza umunsi igomba, iragomba ngo banze kuzomenya kujera canke gutunganya neza wa mugisha Imana izobiguhaye. Haleluya. Uzushime. Erega nta muntu yavukiye mu bintu byinshi yoshima. None ko atazi ko bike bibaho, yavukiye muri byinshi. None wombwira ngo ashime iki? Mugabo wewe bironse wari warakenye, wari warahavye, wumva ikintu ca mbere wokora ari ukubanza gushima Imana. Yesu nashima. Ibyo nabyo nibyo byiza, nibyo Imana igomba. None rero Imana yashizeho amasezerano abiri, uruhamo, urwanko, ibiki ibyo byose Imana yarabishizeho ngo nk'umurezi arera umuntu w'Imana. Mugabo ngo ntibikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Hanyuma rero Imana ivuga ngo abyo byose muzobicamwo, mugabo ewe muntu wanje unyizera, aho uzobugeze hose nzogenda ndakuzigama, nzokuzigamira aho uzobugeze ntacu uzoba. Ryo ni sezerano rya mbere Imana yasezeranye, kandi ishitaka irabishitsa. Irabwira Yesaya ati vuga ubwira ba Yakobo utereka naho muzoca mu mazi, naho muzoca mu muriro, naho ntimuzogira ico muba, kuko nzoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Tewe Israeli, naragutoranije, naragukunze, wamereye umuntu w'umukundwa cane. Nico gituma se banayihevye ndayiheba n'abandi bantu ndabaheba ku bwawe, kuko wambereye umuntu w'igiciro. Yesu nahabwe icubahiro. Ndakwifuriza kuba umuntu w'igiciro mu nyonga z'Imana, kuko Yesu ntazopfa kujana ahantu hatagira ibeyi. Hoya, umuntu atagira ibeyi Yesu azojana abazimvye. Ibyo nibyo Imana yasezeranye, ikirabishitsa. Tubona babaheburayo ba Daniyeli na babandi ba Shaduraka, ba Meshake na Abedenego ingene babanye n'Imana muri wa muriro yari yavuze, muri ya mageragezwa. Imana ishibaje imbere mu muriro wacanywe n'umwami Dariyo. Intambwe zitunzwe n'umwami Dariyo zirayoberwa kwicakura cabonetse. Bamuta muri izo ntambwe, mugabo biranka ko zikangura ngo zimenye ko bazigaburiye, kuko ngo nzoba ndi kumwe nawe.
batatu nabo batabwa mu muriro ukomeye. Mugabo gatoyi gusa umwami ngo acaza ariruka atekaye, yemwe ibi bintu twari twatayeyo batatu siko none. Abakozi biwe ati ego nyaguhora ku ngoma bari batatu, ariko jewe ndabona mugira kane. Kandi uwo muntu agira kane afise ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Haleluya. Twavuze ngo Yesu niwe mutabazi. Haleluya. Niwe umwana w'Imana. Niwe yari kumwe na Shaduraka na Meshaki na Abedenego muri iryo tanure ry'umuriro. Mugabo ngo bari babateruye, abo bari babateruye baja kubatayo ngo nibo bari bahiye ubwa mbere. None ntibabonye ngo inyenzi zizobarya zibamare. None bakwankira iki? Ko Imana igukunda bakwankira iki? Abisirayeli Baraka ahamagaye Balamu ngo abavume. Imana iramubwira ati reka ntubavume. Abo bantu ko bahezagiwe. Ahubwo ririmba. Ntawo vumu w'Imana itavu. Ninde yo vumu w'Imana itavumye. Haleluya. Ego. Nawe ushobora kuvuma uw'Imana itavumye. Yacarabaraba bacarabaheza atehe ingene biryamiye ajya ku misozi yewe baryamiye amajanja. Kuryamira amajanja no kuvuga ngo kutaryama nk'utaco yinone. Oya ari maso. Yesu ashimwe. Shengero ry'Imana dukwiye kuba maso. Umuririmbyi yavuze ngo naho mumbona uku ndi mu ntambara ngwana n'ibyaha. Tukwiye kwama turi maso. Ntaho rero ababisha ibibi byobaho ntibikunda kuko Imana sivyo yakuremeye. Oya socumukura ariko undi yavuze hariya mu bagabo ngo Satana kurondere akubure, Satana kurondere ayerere akubure. Reka turangize. Sezerano ngo nzoba ndi kumwe namwe. Yesu nawe ngo ndagiye ariko nzogaruka kubajana. Yesu nashimwe. Natwe tubanze dutabarwe. None tuzohora tubaba. Nituzama tubabaye. Oya siko bizohora. Umwama endura mate. Araje kwimingo. Yes, araje kwimingo. Araje kwimingo ma. Araje kwimingo ma. Araje kwimingo ma. Araje kwimingo ma. Paulo yandikira ab'Ifilipi aravuga ngo iwacu si muri iyi si ariko ni mwijuru. Aravuga rero ngo aho rero niwe umukiza wacu azozanana. Yesu nashimwe. Nabwo umukiza wacu azozanana mu kuzimu. Oya yarazutse yaratsinze urupfu ndakuzimu. Nukuvuga ngo yatsinze ayo mageragezwa yose yamahagarara imbere yawe.
ibyo byose bihagarara n'ibijabija yarabitsinze. Pfa kwizera gusa ko kugera Imana igendera mu ruhande rwawe. Yesu nashimwe cyane. Ngo niyaza rero azoca afata iyi mibiri yayindi vize kameremere kadutera ibyaha ngo ayihindure ihinduke ise nawe. Yumvire nawe kuzosa na Yesu. Iryo ni isezerano yadusezeraniye ko azogaruka. None ko azogaruka yagiye yavuze ngo agiye kudutegurira. None ko uyo muntu ari kudutegurira, uyo mwami ari kudutegurira, none tweho dukora iki muri iyi si? Daniyeli aravuga ngo erega mwami icyatumye izi ntambwe zitambya erega nuko nabonetse atacahangira, nta cyaha nari mfise ku Mana. Oya, ntacyo nari mfise, n'imbere yawe naho nyene nta cyaha nari mfise. Nawe we nuko none ko mbona iby'Imana yaguteguriye ari byinshi kandi ukwiye kubicakira, ariko imbere y'Imana nta cyaha ufise, impande ya mugenzi wawe nta cyaha ufise. Ko mbona mwirirwa murabeshana, iki gihe cy'ubumaka abantu barabeshana, ugasanga umuhungu yagize akaba nambara kaki, umukobwa yamugize akarima rirenze, akamubwira ngo nagupenda. Kweli unanipenda? Ateka suko gusa, nagukunda. Kwa kweli unanikunda? Suko, I love you. Ageze hembega. Wumva uyo muntu aronse utwo tuntu twose wumva yo bageze. None ko amaze kumara amacupa 3, erega ayo na atatanyoye. Yo ari mu mwambiro. Aho naratangura gutamba barumpera iki? Wanikunda? Oya. Ntiwabimenye yo nivyo gusa. Agashashiramwe n'agafaransa. Hanyuma rero akazoza kwikangura asanga yanyagiwe kera imvura yaguye atabizi. Mugabo ngo kubera nagupenda nagukunda I love you Joten. Kubera rero utwo tuntu twose turyohera ururimi, aho ngo nta gigabitanyo canke icaha kirimwo. Oya, bagira gutya ati ibyo uzanye n'ibyo uvuga ko twacumuye. Yesu ntiyavuze ku musaraba ngo byose birarangiye. Izo ni inyigisho z'ibinyoma z'igihe c'iherezo zijana no kwifuza kw'imibiri y'abana b'abantu. Mugaboko Yesu yavuze ngo agiye gutegura. Natwe tugira ico dukora, natwe dutegura, ariko arategura ibyo mwijuru by'iwacu. Natwe tugira ico dukora muri iyi si, dutegure. Dutegure, twitegure kugira ngo Imana igumize mpemu yera muri twebwe. Yesu azasange turi maso, icoma bikazokubera gutyo. Imana ibahezagire. Twuname dusenge Imana. Twuname dusenge Imana.